nk'uko icongereza citiriwe William Shakespeare niko n'igifaransa citiriwe Molière. Molière rero yavutse ku itariki ya 15 z'ukwezi k'umunani mu 1612 yavukira i Paris hariya mu Bufaransa. Yitavye Imana ku itariki ya 17 z'ukumunani mu 1673. Apfira i Paris apfa afise imyaka 51. Uyu rero ari umukinyi w'amakinamico akaba n'umwanditsi wayo, akaba azwi cyane nk'umukomediye w'umufaransa. Yari umuntu mwiza azwi cyane mu banditsi bakomeye bw'igifaransa n'ubuvanganzo muri rusange. Nubwo abategetsi bo mu kinyejana ca 17 bakomeje kumugwanya, nticabujije yuko ubuhanga bwiwe buganzurwa nk'urwa benshi, agahinduka ikimenywa na benshi mu gihe ciwe. Afatwa rero nk'umwanditsi w'ibihe byose mu rurimi rw'igifaransa mw'isi y'abahanga. Mu rurimi n'imyandikire yiwe haba harimo urwenya rwinshi n'imizimizi igiye kure. Uyu rero yari umuhanga akomeye cyane. Umuziko ivyo yagiye yandika vyagiye bihindurwa mu ndimi zose zikoreshwa n'abantu. Ururimi rw'igifaransa bivanye rero n'umusanzu yarutanzemwo, baje kurumwitirira ruba ururimi rwa Molière, nyina w'igifaransa. Yavukiye rero mu muryango wifashije, bituma anagira amahirwe yo kwiga neza. Uziko yize muri Collège de Clermont izwi ubu nka Lycée Louis le Grand. Molière ararenze cyane. Yatanguriye ubuzima bwiwe mu bijanye no gukina amakinamico, niho yamaze rero no ku myaka igera kuri 13 aza gutangura rero kubifatanya no kwandika hamwe n'amakomedi. Binyuze rero mu myiyerekano y'ubuhanzi rero aza gukora n'ibiteramo bitandukanye. Molière yagiye yiyerekana anagaragaza impano ikomeye cyane imbere y'ibikomerezwa binyuranye, harimwo n'abami mu gace ka Louvre. Hari n'igihe mbere yatumiwe n'umwami w'Ubufaransa uwo bitwa Louis wa 14. Ubuhanga rero mu vyakora bwagiye bugirirwa icizere kugeza ubwo yagizwe umwanditswi yemewe w'inteko y'abanditsi mu Bufaransa. Uretse ivyo rero no kuba yari camamare kabuhariwe muri Paris, yaje no kugenda yigarurira imitima y'abihaye Imana mu matorero n'amadini anyuranye, ari nako bamwe bataje inama ku vyakora, rimwe na rimwe akazara n'abatuka. Hari n'igihe rero yibasira abakomeye mu buryo bwa gihanzi, bakamugwanya nawe mu buryo bumwe canke ubundi. Umuhatere n'umurava vya Molière vyaje kumugiraho ingaruka. Yarakoze cyane, atangura guhura n'ibibazo by'ubuzima bitewe n'uburyo yakora cyane, akananirwa kwiyitaho. Vyaje rero gutuma ahura n'ibibazo bitandukanye vyatewe n'ubuzima budahagaze neza, biza no kumuviramwo ingwara z'ubuhumekero, ku buryo mu mwaka w'1667 ubuzima bwiwe butari buhagaze neza, vyanatumye afata ikiruhuko. Aza kugaruka mu mwaka w'1673 ubwo yari mu myiteguro yo guseruka mu gihangano ciswe Imaginary Invalid. Nubwo rero yaragarutse ariko ubuzima bwakomeje kwanka, Molière yari yiteguriye cyane guteramira abantu n'abantu bamwiteze cyane nyuma y'igihe kinini ataboneka. Ibibazo byo mu myanya y'ubuhumekero rero vyaje kumugiraho ingaruka. Nyuma rero kugira ikibazo gikomeye, ahagaritse ivyo yari arimwo byose kugira ngo yiteho nanone, ariko birangira n'ubundi vyanse. Nyuma y'amasaha makere yaje kwitaba Imana. Molière yagiye gutyo rero. Molière rero yavyaranye abana batatu n'umwe mu bakinyi bari bakomeye mu vya komedi, ariwe Armande Brezite Elizabeth Brett Bejat. Uyu rero yamamaye nka Mademoiselle Molière.
uyu mugabo rero Molière akaba afise amateka menshi maremare, nico gituma ntitwoyavuga yose ngo tuyamare. Reka tugeze ngaha kuko abazokenera igice cya kabiri nabo bazotubwira ngo tuyagaruke ko nta ngorane. Turiteguye kuzobagarukira ku mateka ya Molière mu gice kigira kabiri. Wariko abashikiriza kino kiganiro ni Blaise Journaliste. Abo cacitse musimbire kuri YouTube channel, mugire subscribe kugira buri munsi nzohora ndahacisha ikiganiro gishasha muzohore muronka notification. Stay tuned kuri Blaise Journaliste. Ciao ciao. Nkuko icongereza citiriwe William Shakespeare, niko n'igifaransa citiriwe Molière. Molière rero yavutse ku itariki ya 15 z'ukwezi k'umunani mu 1612 yavukira i Paris hariya mu Bufaransa. Yitavye Imana ku itariki ya 17 z'ukumunani mu 1673. Apfira i Paris apfa afise imyaka 51. Uyu rero ari umukinyi w'amakinamico, akaba n'umwanditsi wayo, akaba azwi cyane nk'umukomediye w'umufaransa. Yari umuntu mwiza azwi cyane mu banditsi bakomeye bw'igifaransa n'ubuvanganzo muri rusange. Nubwo abategetsi bo mu kinyejana ca 17 bakomeje kumugwanya, nticyabujije yuko ubuhanga bwiwe buganzurwa nk'ugwa benshi, agahinduka ikimenywa na benshi mu gihe ciwe. Afatwa rero nk'umwanditsi w'ibihe byose mu rurimi rw'igifaransa mu isi y'abahanga. Mu rurimi n'imyandikire yiwe haba harimo urwenya rwinshi n'imizimizi igiye kure. Uyu rero yari umuhanga akomeye cyane. Umuziko ivyo yagiye yandika byagiye bihindurwa mu ndimi zose zikoreshwa n'abantu. Ururimi rw'igifaransa bivanye rero n'umusanzu yarutanzemwo, baje kurumwitirira ruba ururimi rwa Molière, nyina w'igifaransa. Yavukiye rero mu muryango wifashije, bituma anagira amahirwe yo kwiga neza. Uziko